we ngaha turahije kugira igisabisho cy'imbuka y'imisa tumusabira none n'ubu tugira tubandanye tumusabira hanyuma tugaruka kuri iyo ntumbero y'ukubaha n'ukubahiriza ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe hamwe no gusubiza hamwe no kurekuranira kuko yari umuntu kuko arondera amahoro. Abatarabisoma mwoja muraca hirya no hino mugaheza mukaraba ibyo ibyo twasanze mu bitabo n'amajambo yaja aravuga ajanye n'ukubaka amahoro n'ukubaka umuvukano. Hagiye agira ati ntiyigere mwumva ko ari umuntu yishwe canke bakora ibyamfura mbi baba abagwaye ati agateka k'umurundi nigaheze kagaruke kubaha no kubahiriza ubuzima bw'umuntu. Ati nkaha uwariwe wese ari umurundi cyangwa yumva ko ari umurundi ategerezwa kurondera kandi akongera akunda Uburundi, agategerezwa gukingira inyungu hamwe n'amategeko igihugu kiriko kirarondera. Urabona ko hagiye cagaruka kuri ayo mahoro nyene abari hanze n'abari mu gihugu bose barondere ubutungane, barondere amahoro. Ati kandi harakenewe kumvirizwa ijwi ry'Imana. Iyo abantu batumviriza ijwi ry'Imana biraheza bikagorana, ugasanga rero no habaye umuryano. Kandi uko n'ukuri ukubera yaba abaturongora hirya no hino ku isi bumviriza ijambo ry'Imana twazaniwe na Kristo, babagendera mu muvukano ntibarondera inda zabo gusa. None rero muze tumuhereze Imana dusenge. Bire bose ushaka niyo kwisi ho bijuru ibyo kwezi k'uyu munsi bitugirira kuko nakatora babariye nabi ntugerageze nabi yamadukiza kabi. Amen. Turamushize no mu minwe y'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema umukama muri kumwe, urahezage mu bandi bagore bose, n'umwana yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, usabire twebwe bonone ubu n'umunsi uzova. mwaramutse Mariya, wuzuye inema umukama muri kumwe, urahezage mu bandi bagore bose, n'umwana yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, usabire twebwe bonone ubu n'umunsi uzova. mwaramutse Mariya, wuzuye inema umukama muri kumwe, urahezage mu bandi bagore bose, n'umwana yawe Yesu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, usabire twebwe bonone ubu n'umunsi uzova. ani nazo Imana Data, Imana Mana, Imana Mutima Mweranda, nk'uko byamye hambere hose n'imbere ko n'ubu n'imyaka yose. ani nazo Imana Data, Imana Mana, Imana Mutima Mweranda, nk'uko byamye hambere hose n'imbere ko n'ubu n'imyaka yose. ani nazo Imana Data, Imana Mana, Imana Mutima Mweranda, nk'uko byamye hambere hose n'imbere ko n'ubu n'imyaka yose. Mukama Yesu utanga ubuzima, turagukengurukiye kuko wacishije kuri nyenicubahiro Musenyeri Michael Aiden Kurtine, na cyane cyane ukamuha umutima wo kurondera amahoro, uko abarundi bo kubahiriza ubuzima kandi bakarondera amahoro aciye ku butungane, amahoro aciye mu kudakumirana, amahoro aciye ku rukundo. None rero niba bafise agatosi kose woheze ukagahanaguza ya maraso wasesa ku musaraba kugira ngo
akubone imbona nkubone. Turasabiye n'abarundi bose baja mu nzira itariyo, eka n'abandi bantu bo kw'isi baja mu nzira itariyo kuzimanganya ubuzima bwa bene wabo. Wewe nyene urabahuce ko abantu bahinduka, tubisabye mu izina ry'umukama wacu Yesu Kristo. Amen. Hari abantu batuye gatoya ireyore Amen.